show yagenze neza mu bantu bose bari bahari as 80% nta mukobwa yari ariyo atari kumwe n'umuhungu bajanye kiretse jewe ivyanjye tuvyirore ivyanjye tuvyirore ugerageje kuraba abantu bakuze no gwaruka nibahe bari benshi bari gwaruka man aha mu Burundi ndabatera inkuru rero hari abantu bafise amahera hari umuretse nabibwiye nawe mvuga acambwira ngo hari utu ekipe tubiri ngo hariho kamwe akagwi gafise amahera yatari n'akandi kagwi urundi rugwi runini rw'abantu bakenye gwasane urumva rero gusa ko kagwi gatoya gafise amahera karanesha abo runini rudafise amahera nukuri kw'Imana ndakubwiye amahera hahoneye muri rya so abantu muza muravuga murakenye muza muravuga murakenye ugatwe kanyu muza muravuga murakenye wanyu honyene hari abantu badakenye kubera nk'abakobwa n'abahungu bari muri iyo show niba ya mahera bakoresheje ari iwabo Burundi barafisa amahera abakobwa bacu ngaha mu Burundi b'abarundi kazi mwana Jesse nibaza ko amahera bajya arabo bakora iki wallahi ngaha mu Burundi hari abakobwa birirwa bajyamye mu nzu muguravye style bambara uravye ama iPhone ye uranyibukije kigingi yavuze duza ama iPhone ewe ega narakango zanyimara emwe ngisamusungu urabona badugije ama iPhone ndavuga none ama iPhone ari kavahe abakobwa ariko jo shashura zuru umukobwa ufise amahera we wironderera n'umuhungu arakuba n'abahungu barakuba baranagukunda sikukukunda ngo bagukunde ngo bayakuje canke bagukunda busura umukozi urashaka kuronka umugabo wifuza kubera kuntu ukora. Arrête un peu de vivre pour trouver un juste milieu. N'écoute les gens qui te parlent, c'est moi qui te parle, le couple c'est nous deux. Ah mon bébé, ah mon bébé, 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 ah mon bébé. Egoni kabiri gatanu indwi chassion romantique un homme spécial de création. Nizire ko mumeze neza abakunzi ba Bishop TV ndabaramukije giti ci wanje ndetse na Bishop TV tabaramutsa muri rusangi abantu ko aho muri mumeze neza ndetse na mutameze neza ibihe bigenda bihinduka bishaka kumera neza. Nizire ko muko murakora muri izo mpera z'umwaka kugira ngo dushobore kubona ingene twasaruye byinshi ingene twungutse ndetse tukaraba no twahombiye kugira ngo mu mwaka ukurikira duzokora ibintu byiza. Nubwo ko no munsi niteka idasanzwe kuba dufise abanvite babiri umusore n'umwigeme aziyoganira ku byabaye muri weekend heruka twarakiriye umushitsi avuye mu gihugu cy'Ubufaransa wamamuko muri Congo gakora mubanyi bita Dadju bari bagiye muri show abandi bayiravye biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Nizere ko mugiye kumva vyinshi mbega byari bimeze gute mbega bavyakiriye gute mbega umuziki w'u Burundi bawubonye gute mbega vibe y'abaririmbyi nga mu Burundi yari imeze gute uko babibonye ku mbuga ndetse n'abahishikiye tutaravuga vyinshi bavuga gute priority of fun ugeno giheruka twakona n'umuhungu n'umukobwa anabanje kubwira umusore arabanza ari dondora ariko nibuka yuko bavuga ngo la priorité of femme uburengira mpereze akajyo ka mbere les femmes meze neza cyane yitwa Joella nako yitwa Jojo ko yandi mazina yandi ishimwe ishimwe Joella hama Jojo kubera ki ka Jojo n'abantu bakanyise ngira biraborohera hari ukuntu amazina y'ubuunye bagenda barayagabanya ukuntu namba ari witwa Shashu ngo Shasha namba ari Joella Jojo niko bimeze nyene muri Shasha bisigura un être sociable bivuze ngo ikiremwa gishoboye kubana n'ibindi biremwa na Jojo nawe bikunaniye naho kubana n'ibindi biremwa nguri Shasha okay nagusiguriye navuze basi biraborohera kurigabanya we nakantu wagabanije naje nzina rikwiye sawa urakotse meze neza cyane sali abakunzi ba Bishop TV ndabaramukije
hari haheze iminsi ngahe canke imyaka umwaka ntaza mu kiganiro kuri Bishop TV nari ndabakumbuye murakoze cyane ko banavyibushe kandi kundi ruhande uraza ko twahekana mu kiganiro mu gifaransa ciza cy'abana bize kuri école indépendante umeze Denise Mwaro man Denise Mwaro ndabaramukiye cyane abakunzi ba Bishop TV nitwa Bukeneza Audace imesha makuru yigenga man yigenga hama ndahimboye cyane kuba wasoye kuntumira igihe kabiri c'est un plaisir pour moi ubwa ko ikiganiro mu gifaransa cyo kwakira Dadju abakurikiranye ma commentaire yawe inbox bavyakiriye nahibonye ma commentaire yabaye ama commentaire meza nandi mabi nkuko byaba bigenda ku bantu bose bakoze ibiganiro aravuze ati abangu bose ngo abangu bakurikirana ngo bakunda Dadju ngo na pede na pede man ariko barihenze cyane kuko gukunda umuntu canke kumukurikirana ni gisukura yuko uba utameze neza gusa nyene nk'umuntu yize ibintu byo kumesha amakuru canke yize ibintu byo kubana n'abantu iyo abantu batagize ico bavuga no ko batabana gukurikiranye rero kubona bavuze amajambo meza nandi mabi ahubwo byaduhaye inguvu nk'abantu bari kurarondera aho dushika kuko iyo umuntu avuzwe afite ibyo ariko aravugwako makuru cyane ariko ntibagiye cyane baramutse cyane ariko akunzi bacu kuko niwe kayo ko ntaco zo kuvuga ibikundi mu nyuma tutaragera kure nabwiruza kuganira mbega abantu bakiriye gute ikirori cyatanzwe cya Dadju ndi kumwe n'umukobwa yitwa Joel yakivuze single for life Izenda kubajije kirumweke yari yasoye kwashika muri show ya Dadju warabyishimiye cyane gose icyakunejereje gusumba cyabaye ikintu cyanejereje cya mbere nuko hari umuririmbyi w'umunyamahanga ariko kandi akaba atarahari wenyene hakaba hari abandi baririmbyi bo ngaha nyene iwacu abo dukunda babikora neza bari bahari iyo aza kuririmba wenyene ntivyari kuryoha nkuko basi vyaryoshe rero ikintu ca mbere cyanyoheye nico kuba yararirimbye ari umunyamahanga hakaba hariho n'abandi bo ngaha iwacu cyane akantu abarundi bakoze kumva karagushituye naka tumve basi ni byinshi gusa ikintu cya mbere jena yakurikiranye twari live ariyo umuntu yaravuze ngo sinari mperutse gukundwa kaza je sinzi kuririmba basi je sinzi kuririmba ntumwegere mwanavuze kajya kantu wimvise gute oya wosanga hajya ari swari karabibwiye mu bantu bari hajya na fits jewe kubera nyene ntari muri ivyo bintu je ntaco vyambwiye ivyo bintu navyo byashatse kuvuga ivyo bintu byo gukundwa kazi genda umubikira rero ndesh hariho akandi kantu ndiko ndavuga ibintu nagiye muri commentaire uko twari live na twebwe bavuga ati yo hari undi muntu yitwa Arafron yavuze ngo kila mtu na demo aho rero urumva yuko uri single oya basi icyo nzi nuko mu bantu bose bari bahari 80% nta mukobwa yari ariyo atari kumwe n'umuhungu bajanye kiretse jewe jivyo yanje tuvyirore ivyo yanje tuvyirore sashuwa arabizi singo n'uwo munsi nyene rero gunduse gwikidai cha musteri gusa pole sana ne kwishapo vya hatari man ni nature yawe mbega hajya ndashaka abantu bari master muri show mbega abantu bose banyoye musteri oya umuntu wese yanyica ashaka ica asanzwe anyo ubwira nyusi umuntu yavuze ngo akana nabonye ngo none ngo kwa musteri ngitegura ngo ko brado ditegura ngo aba musteri ngo nenga aba fanta bone Odasi wewe warakurikiranye show ya Dadju
wibereye kuri smartphone yawe mamega ku mamega yawe ari umugenzi nabirabye singuma ndaye ku telefone wayibonye gute ukuntu ayibonye bwa mbere na mbere Dadju ndamukunda bya hatari ariko uwo munsi kandi abangu bamukunda ya ngo abare wa pede ntacyo ni fresh sana man ariko siko bindi gihungu kiri normal maze bavyumva rero sinashoboye kugenda ngo shike muri show yiwe ariko ubu ibintu byateye imbere tushaka gukurikirana ibiko biraba ahantu tuciye kuri live rero Bishop TV niko ndayikurikirana mwebwe kuri YouTube na telefone yaje nagaramye ku telefone ndaba nashimiye cyane vraiment ari ndabarundi cyane ndashimira na Kigingiro comedy ngashoboye kuryosha ibintu yego yatuma abantu baje muri mood nye bamwindana igishika ya King yavuze akantu ngo yango reka ngo gikane suye ngo windirimbo hene ngo nije ngo yango ngo umukuze wanje avyumva nyambaje windi barundi cyane barekanye yuko Burundi butita rufise abaririmbyi bakomeye Alafro Big Farias Mona Warda Vania Ice hari abana bagiye ba Emerson bro yari show ikaze bya hatari ugushikaho na Dadju azavuga ati le Burundi ndabemera encore yavuze ngo ça fait des années des messages et enfin me voici en face de vous au Burundi acha bwana kali kana yavuze ngo OK yavuze ngo est-ce qu'il y a de rien ce soir igani bayandu ihene igani ce soir nuko barahuma barasara kuko ngo salut ubona ko naba mbwa rero icyambo baje ni kimwe bon icyo gucyanyoye wanashaka abarundi ndakunda ukuntu abarundi bazi kwihagararako n'umuntu atazi igifaransa afa kumva kwazi yo melody gusa yarimba kayimba kwitwa Bob Marley araza eleve ko sana vivo pay Bob Marley vive non ça rappelle que Bob Marley je dis de élève des petits ma carte de crédit bose ni bomba azi ko witara Bob Marley bomba bayihagaze ko cyane igifaransa hayataki sikirenga ariko ndakunda barundi ntibazi kwisuzuguza abe Bob Marley gusa rero kantu bakitaka akandaje kwamba ngo bakitaka indice musical fiza vuga ngo bra tugatubinango abete na way ejo abantu bose arundi bahinda kaza ngo bose barakazi many fresh sana Barundi ndabashimiye cyane ko bamwitavye gose namwitavye kwa ngize like kuri TV online nakwikanye uko mbana nashimye ibi kwa nta cyangwa dislike wewe twarakuranye uheruka twarakumwe n'undi muhene ariko ntiyashoboye kubonekana no munsi twazanye undi muhene kandi ijisho kurindi mukamutarabona nabi la hene kamuririmbira iyo nabi hene mugare niba nicyeswe mfisubwoba urimbi mfisubwoba naye hamwe nk'ubu naho noca mfatwa n'urukundo sa duspoza kari karandirimbira agira basi ko buze kuri singo tubona imaje amurimba ntahari umukunda ibanga nk'urumogi arakumanda kurahiye wala muga naco okay reka dufate basi yuko turi muri ko turahoyigana ka turi mu kazi naco tananshere wanje ndashaka ko mumera nk'abaraba okay nico gifatira okay naco nikambe nk'imboha aujourd'hui je suis fatigué je te regarde dormir. Si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Hey, je tente à dire à tes pin codes, je ne peux plus me passer de lui. Hey, tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de lui. Si te demande ce qui se criait, si te redemande ce qui se rambait, fermez la porte à ce qu'il faut de l'aimer, pour avoir peut-être 2 14 c'est ravier. Et je le sais, je te fais confiance, car tu me souris, tu fais pas semblant. Tu n'as pas besoin d'attendre depuis longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et te lever au rang des reines, au rang des reines, et au rang des reines. Je vais te lever au rang des reines, au rang des reines. Barayanze merci sana mugasubiye oya ntihari bwagere
oya Nakoze nka remix. nkaca mba mukwe ni video ye zoba bisa neza Mubwire nawe zizo kaka muri nawe amombebe. ndabizi nta gifaransa nzibaje ndamuririmbire gute kajya konyene Basi acha completa na. navyo commentaire baramara ndayo navyo kuririmba Agatangura. hajya nyene hajya konyene Basi reka. tanga mureke sawa. Okay. On cherche à nous barrer la connais? route. Écoutez les gens, c'est douloureux. Je n'aime pas savoir qui te parle, c'est moi qui te parle. Le couple, c'est nous deux. Arrête un peu de vivre pour trouver un juste milieu. N'écoutez les gens qui te parlent, c'est moi qui te parle. Le couple, c'est nous deux. Ah mon bébé, bébé, ah mon bébé. Ibirenga kuri ivyo n'urusaku ni mungu. Amazi menshi ko biraza ntacu. Ko biraza kuri ni muhami idasanzwe mugani wa Juste Gaël. Nibuke ko biraza. Bon twigerageje kuraba show. Ni show novuga ko gushaka kano kanya atama commentaire avuga ko yagenze nabi atama defo aravugwamwo. Mbega impamvu teko aravugwa amadefo yoba yaranyegejwe canke yoba atayahabaye nk'abantu muba mwarashitse. Hajya abarundi ukuntu bameze n'abantu ba mbere bari mvuge gute basi bavugisha ukuri kino gihaye barakivuga kandi bakivuga kujya nyene uri ukadushoya de ben abatari bahari abari bahari ndazi ivyabaye baravyumvise ngo bamize telefone ibiko vyavuze cane rero nibwari ububeshi byari vyafre rero abarundi ukuntu bameze bavuga ikintu ko kiri nibabesha rero mu gihe atama commentaire ari bizarre arahaba sho yagenze neza yego je ndabishigikira vraiment baravyishimiye Usanzwe jewe kaneye kurya umunwa ndagenze neza ariko hari ibintu byagenze nabi ntashiwe gushima ko n'umurundi kandi iyo mbonye ko ndarivuga sasa rero igituma nabwo ko bitagenze neza ijana kwijana ko navyifuza peut-être nuko deja mu Burundi hari ibindi bakomeye cyane barahari bagiye bafizo bande benshi barayi bakomeye byatari bazi au niveau africain abantu bakomeye baje no hanze mu concert wiki nibiki ariko ndavye ku Dadju yinjire kuri beat attain beat y'abindi b'abarundi alors que mundi hano bazi kuririmba babizi barabuze umuririmbyi w'umurundi bakanhoje indimo yakamba gashaka bakayivuza kugira ngo Dadjumve ko umurundi hari imiziki iri kuri hit rero nikicwe ntashimye ikindi kintu ntashimye naco abantu benshi bashaka kubona ukuntu Dadju yinjira kuri scène kugira ngo akeyo monsieur Dadju junasungula irive ye ntibyabaye je niko nene ku live gutya naho ivo bijyange siniyagara ameze gutya nema Dadju ameze uku ya kuri scène nawe bahari benshi abwati ntaho ukuntu yinjiye kuri scène rero nico kintu bwa ntijera ntashimye gose umuga ni point de vue yanje asaba abandi bavuga ati ni fresh sana me kuri jewe ntavyo nashimye bro. Yeah. Rero nk'umuntu yashitse nawe wabonye gute? jewe Dadju ndamukunda ndamufana me nta ndirimbo ziwenze apana kumukunda ndamufana okay wowe wari uhari wowe warabonye nyine Dadju yinjiye kuri stage. oya vraiment navyo nabonye kandi sije gusa navyo nabonye pe kuba utabibonye none wowe urumva jewe shasha ukuntu nari meze uwo munsi jewe ujya Dadju ndamufana nta ndirimbo ziwenze basi je nagiye nyene tunryoherwe numva ukuntu aririmba ndamubona nyene tugusa sinagiye ngo ivyakora ngo biraza kumbaza canke cyane naco vyantwaye kazima namubonye ariko araririmba gusa hari abandi nyene bitaryoheye nka wewe uravyumva mbega ugerageje kuraba abantu bakuze no gwaruka nibahe bari benshi bari ugwaruka man aha mu Burundi ndabatera inkuru rero hari abantu bafise amahera hari umureke nabigiye nawe mvuga acambwira ngo hari utu ekipe tubiri ngo hariho kamwe akagwi gafise amahera yahatari n'akandi kagwi urundi rugwi runini rw'abantu bakenye rwasane urumva rero gusa ako kagwi gatoya gafise amahera karanesha abo runini rudafise amahera nukuri kw'Imana ndakubwira amahera hahoneye muri rya so
abantu muza muravuga murakenye muza muravuga murakenye ugatwe kanyu muza muravuga murakenye wanyu honyene hari abantu badakenye kubera nk'abakobwa n'abahungu bari muri iyo show niba aya mahera bakoresheje ari iwabo Burundi burafisa amahera hariho abantu bavuze ko muri show yariko iraba cyane abantu bagiye bagira amakomantere hirya no hino bavuga ko Arafro na Big Fizzo bakoze amateka ibintu birenze jeje nk'umuntu yari ahari nivyo cyane gose nivyo akarorero ka hafi ni Arafro n'umuririmbyi ndazi hari abantu benshi batamunzi ariko urya munsi yavuye afise visibility y'abantu benshi idasanzwe bivanye n'ukuntu ya performinze urya nta basi n'umuririmbyi adakunda kuja mu ma concert adakunda kuronka ama concert ngaririmbe live abantu bamumenyere nka kujya kwa Fizzo na Fizzo baramumenyereye ararimba ama concert menshi urya basi n'umuntu abimenyereye cyane gose rero Arafro wewe ntabyo bari biteze kaza gushobora guperforminga nko yabikoze yarabikoze kandi batari bavyiteguriye vraiment yakoze ibintu birengeje abantu barabikunze arongereza cyane abafana kubera urya munsi yaratanga avuga ngo amosozi y'umugabo ava kure no erega hajya anye umuririmbyi wese arafite indirimbo avuze mu ijambo rimwe abantu bose baca baduga hariho ubundi bita Emerson yatangiye avuga ngo tuzama turi ntatana kujya ku mutima n'amaraso bitigera bivana niko jewe nawe ino nk'ibyo yerumva wumva ujye mu tipe Emerson karimbo karangiwe cyane kuko karimbo k'urukundo kandi yakarimbye mu mwanya wabo ukuntu wowe wavyakiriye nk'umuntu yari yiteze show ya Dadju yagiyemo n'abantu bafise urukundo amakouple menshi wewe wari wibereye muhira nawe wimvise gute uri ahantu nyene na smartphone yawe byanjyohe byatari kuko yari show nayo niranyigishika nawe bitakunze ko nshikayo nawe ko ndayiraba kuko ubunye haraje ubinga bwa none shobora kuraba ikintu antarere man kiyo kiraba nyine umwanya n'umwanya ko kiraberaga ikindi kintu nashoboye kuryoherwa kuko nashimye ukuntu abantu b'abarundi babifashe ngo bamwitaza ari benshi abaririmbyi komedie kigingi nambaye ni big up sana muze yashubije ibintu biraryoha cyose nshimwe iyi emission iyi plutôt iyi concert yose iheza ibintu bishosho hanyuma bindi b'abarundi ugira bya Emerson ya Fizzo n'abandi barekanye yuko mu Burundi habarasanye nawo muhatoyida negura muri rya show ntabyo nizo nashimye nabishimye mbega Jojo uri kuraraba nk'umuntu yari ahari navuga ko niyihe nyifato yaba yararanze nk'uko rwari ruhari ubusazi apana ubusazi vibe niyo nashatse kuvuga usuha nyene bakavyishimira bakagira vibe nyene imwe nyene urumva imwe udashobora kwibatsa ego cyane vraiment apana ntuvuge kwa Deben urumva afite turirimbo tworoshe twokurira kujya kunifitiye n'ama emotion rero nawe agumarira je naje vraiment muri show Deben nararize nukuri kwimana nararize hajya harageze igiharana arafuka mararira je nanje se emotion naho nigira umurize ndase emotion zo kurira ararira rero nanje cyane isanga narize rero muri show ya Dadju nze bitandukanye cyane ni ya Deben yari yo gushuha abantu kabagatamba ego vraiment cyane niho byari bitandukanye misanzo barabiryohererewe umwanya wose waze barumvise ko ajya 30 million ntacyo bahombye kwera dushimire kandi na Runtown DJ Fibite barabikoze vraiment ijya bayitwa gute tuvuge blend tuvuge iki basi ntacu ijya groupe ya ijya team yabo wallahi bararenze cyane barakoze ego vraiment nyeko nkano bashukwa Braudini ituma kumosha nkano bagatuma kumuntu nuko kama competence man nayo byo kuvuga ngo bisho ngo na ma emotion c'était juste kubwiza ukuri ko mu Burundi Braudi igiye evenement yorganije vraiment big up sana kasi ya mbere bikora hagati yandi ko ndavuga Runtown DJ mu cyangwa DJ Fibite hariho kandi na DJ Zenobino niho yarari je munabikurikiranye
DJ Zenobino niwe ruvuga ko yakize performance yo gutamba umwanya muremure gusumbya n'abastar. Hari abantu bagiye bagira amakomante bavuga ngo none ngo uyu mu DJ none ngo kuri afishe ngo kuri afishe kari ngo mu DJ ngo yaje gutamba ngo canke yaje kuvuza. Mu bisanzwe ibi niyo vyaryosha urubanza rumwe rumarazibira. None uryohewe ata umuntu ari agufata ngo ibintu bikoresha ukora ivyo ushaka. Bigiye bisantima vya DJ Freebite imwe mwavyakiriye gute? Zenobino. Nako vya Zenobino. Je vyarandyoheye ndakunda umuntu agihegwa akavyerekana. Apana undi agihegwa akifata. Ndakunda umuntu agihegwa akavyerekana. Yari tije mona umwanya utari muto. Urya baramana. Ninge mzu urubanza rero baramana uvuze ko bamana gusa nuko nzi yuko mona basi mona na Zenobino ntivyari bishashe ego mwavuze muti vraiment ubwo rwari rwinshi cyane cyane hari abakobwa benshi cyane ariko n'abakuze bari bahari mbega dufati kugwa ko rwari ruhari muravye ujya munezero ukuntu warungana n'ukuntu mubona ugwaruka ruriko rurakora mubona ari hehe hoba haragiye inguvu nyinshi donc tugiye muri rusange mubona ugwaruka rushira inguvu mu kuryoherwa cyangwa rushira inguvu no mu gukora. None erega urumenya ko kwinjira wari Amahera none woza ugiye gutakoza mu bisanzwe bashira inguvu mu gukora hama akaza kuryoherwa bakotse umva mu bisanzwe bajya konona uburyo baba barakoreye je kuje suko nona muga ubuzo ati kuryoherwa kwivida bikwa ngo ubwenge. Okay, mu bisanzwe abarundi tugwaruka rafise inguvu zo gukora cyane nico gituma yashoye baye muri weekend baye weekend baje vendredi ni weekend bitanguye kandi nico gituma bagize après midi huko ni umunsi umuntu yagodotse rero nibaza ko uza kujya Amahera utaci nibaza ko uwa yibye aba yakoze uko kugira umwanya wo kujya kuyiba umwanya ubutaye kondera Amahera. Sasa rero ndashimya cyane abarundi b'abajene man barakora byataye muga nuko bakora gasanga ibyo bakora kenshi ntibyunguka gasanga ko bakora bikora nawe ukorana n'abandi bantu. Rero mu entrepreneur wa vrai bagenda ni chaîne apana chaîne alimentaire ni chaîne gusa nyene chaîne ifashanya gutya ugerageje kuraba ukuntu abakobwa hano mu Burundi bo bariko bararyoherwa n'ukuntu bakora ndiko ndavuga kuri kote y'abakobwa ntwari bwaheze kumbatsa ubona ari hehe bashira inguvu nyinshi abakobwa gukora hagati y'ukuntu baryoherwa n'ukuntu bakora ni hehe bashira inguvu cyane. My friend zenda bivuga je singi umunwa abakobwa bacu ngaha mu Burundi b'abarundi kazi mwana je sinibaza ko Amahera bajya arabo bakore bakora iki wallahi ngaha mu Burundi hari abakobwa birirwa bajyamye mu nzu mugura vye style bambara uravye ama iPhone ye uranyibukije kigingi yavuze duza ama iPhone ewe ega narakango zagimara emwe ngisamusungu urabona badugije ama iPhone ndavuga none ama iPhone ari kavahe abakobwa la majorité bararyoherwa bitangana n'uburyo bakora ego none akarorero shakubona nk'umukobwa bakakubwira ujya mukobwa ari mu kabare Amahera bayisofye ya yo kugura amayinite yo gutelefona uyo muntu amubaza ahantu ari na make up agatsa akonsoma nka tufate nka 200 mu kabare none wumva yakoze wumva adasomba wumva adasomba amwe yakoresha wewe rero abarundi kazi gusa basi n'abakobwa bose ubukuringira ku isi bakoresha uburyo burenze ubwo bakorera ku bahungu naho abahungu makino gihe barakora ntacyo bagira abahungu makino gihe barakora ariko kandi la plupart reka nkoresha imvugo nyene y'imbabarira amatwi bararongowe n'icupa abahungu benshi muri kino gihe siko mwe miseze bavuga ko abahungu Amahera bayaribwa n'abakobwa ba kontra abahungu ntibagisohora amafaranga nta nayo bafise ubu amafaranga abakobwa bayahabwa n'abantu bakuze ndavuga ba papa
abahungu urose udufaranga ahanini atujana mu gacupa mbega uri kuraraba amahera abahungu nabo ubu bakonsoma n'ukuntu bakora ubona ari he bashyiramo ingufu cyane. murakoze cyane misanzwe ntariyo munwa mbwa ndagira ururimi parurimukana sawa misanzwe abahungu abarundi barakora cyane mwa nko bivuze ngo kurongoka n'icupa yo teme ntakunda gukoresha cyane gusa abantu usanga baba bamenyereye kunywa agacunganya wose ugasanga man arahere mu gatondo yandikiwa mbere mutani sawa nipige moya musaza na kubitisi ndakimakabati na manafisi kaja ku mutantine tante umezere bandi ugenda nagwaye dunikira amaya na kwera bavuga ngo burya umaze kuba dependa de l'alcool nukuvuga ubuzi iyo nzoga uraniba muta uraniba rero no uvuga ati abajene benshi si bose hari abajene bakora neza cyane ibintu byunguka nko kunda kwivuga kuri televiziyo yawe ugasanga barajya inoti kwera bayikoreye n'abandi bajya inoti kandi bigeze kuba bafise amahera hama ubuzima bugahinduka hama ntibahindure moyen de consommation ugasanga rero bakiciye bafata umwanya wose inzoga ugasanga ni 7h du matin mezuku amazi yikarabana meze gutya ugasanga bari muri mode mfashijana ngayimeze gutya dans ce sens rero nta kuntu ubundi buzotera imbere mugiye ndodukira mu kabaye nakimwe ko winjije ni wava ubusuma na cyaba pickpocket cyaba ibintu byatare rero ndabwije ukuri nanyashaka kuba nasamye muga kumenyera kunywa atakintu uba winjije man ala longue ikibazo kizoza bro murakoze. Inyuma ya show ari abantu bagiye bavuga ngo ukuntu umuntu yari yambaye ngo vraiment ngo Dadju ngo maravye ko muha collab ngo mugabo ngo uravye ukuntu yari yambaye ngo amusavye collab ntiyoyimuha yari yambaye nayo yari yambaye neza. Mona niwe muntu wa mbere bari babonye yambaye kwanza Mona abantu batamumenyereye bariko baravuga ivyo ngana bari bamonye njambe Mona niwe muririmbyi kazumundi dufise ngahayire ko muri indirimbo ya Dramati itamporize sinzi ko mwabonye impunzu yari yambaye none numuririmbyi kazi numusaya none bashaka yambare gute yambaye imvutano kandi ataririmba ibijanye n'imvutano yambare ibitenge ariko Vani yari yambaye ipantaro none ipantaro umuntu wese yambara uko avyumva yarakubise umusobeko none erega sikuvuga ngo nawe ngo basi yambaye uko Mona yambaye uko ategerezwa kwambara kandi na Vani yambaye uko ategerezwa kwambara. Bisanzwe shashu yagejeje completa ikintu cy'umwe kashikiriza nuko abantu bavuga amajambo w'inyambaro y'ukuntu kavuga kuntu nabayeho nibatahura igituma umustar anamenyekana burya kuba wambaye impuzu zidasa n'izabandi ubusanzwe w'umustar ni byiza kuko niyo kujya muri show voilà niyo kujya muri show yambaye ibitenke hirya za mama wacu nimba ari karima cyangwa nimba ari arandi hantu yambaye ni uyo mode de vie kuba ari umustar kaza kambara kujya yari yambaye neza wanashaka none ninde yaheneye gusa umuntu atashaka peut-être atamukunda cyangwa adakunda ibyo akora niba agira ama commentaire ari negative gutya yambaye nabi nta collab be na Dadju boronka par contre uye mukobwa araciye n'ubwenge yaciye ubwenge akubita English akubita French umuntu aciye ubwenge afite amashuri niveau iri eleve gisiko yuko kuronka collab na Dadju yoba uri free ago tuyimusabira imana imuha collaboration ya Mona Wide na Dadju. Dushimire la Jojo na Audace mwavuze byinshi tari bike muri kino kiganiro ariko kandi turi muri byayo byo kugira ngo garuka rukore gwiteza imbere byo kugira ahantu donc ivyo dukonsoma ivyo twihereza tubibe biva mu byo twakoreye hama tugiye no kuzorondera kazoza keza kugira ngo aba bandi tubona baba boss bakino gihe ako tuzaba boss bo muri kazoza dufatiye kuri consommation garuka rugira n'ukuntu gukora nk'imana mushobora guhanura ndavuga abakobwa muri rusange abakobwa biroroshye cyane ko umukobwa aronka ikintu akora bivanye n'uburundi bwacu ukuntu bumeze kubera umuhungu n'umukobwa bagiye gusaba akazi ahantu ari babiri ndi sûr et certaine ko umukobwa yamutanga kuronka akazi yutanga umuhungu kuronka akazi rero abakobwa katureke kuguma turindira imikashi gusa
dutelefona ngo ndungikira unabese ngo uragwaye ngo ndungikira 5000 ngo ndungikira 20000 ngo ndagwaye ngo ubesa no kubesa turondera uburyo dushobora gukora tukaronka amahera yacu shashura zura umukobwa ufite amahera we wironderera n'umuhungu arakuba n'abahungu barakuba baranagukunda sikugukunda ngo bagukunde ngo bayakuje canke bagukunda busura umukozi urashaka kuronka umugabo wifuza kubera kuntu ukora rero refiye ndazi ngara aza kumbona nayi azavuga ndishima arazavuga ngo ibiki me gusa je mvugishije ukuri vraiment tujye gukora cyane kugira tugere kure apana turindira ubufasha ego n'ubufasha si bibi abari yukukuduza mudufashe abari kutuduza kugira turonke ko dushobora kwiteza imbere na twebwe ego murakoze cyane nibaza ko Musolez audace bise byushaka gusangiza ugwaruka cyane abahungu kugira ngo dushobore gukora twiteza imbere abahungu turakwiye kugira ngo twakwiye kurondera uburyo bwo kurondera uburyo sinze ko ntahura twakwiye kuronka uburyo bwo kurondera uburyo kurondera ukuntu tworondera amahera tant que tukiri abajene bafise un âge d'activité ni ukuvuga ugifise tuguvu dukoresha uko twebwe abahungu mu Burundi mwe no muri Afrika turakora kugira ngo dushobore kurondera ukuntu tuzobaho hama tuzane no umufasoni cyangwa umufashe nzi mu kivuga kugira ngo ugire iteka kuko udafise amahera mugenzi umenyereza na nyuka yakuvyara kwihakana akavuga tujya muhungu mu office ntari gisiguri money is like a king nukuvuga ufise amahera uburi nk'umwami kuko icyo ushaka urakigura nawe ushobora kurema cyangwa gutanga impwemu uratanga ikintu ushobora gura ikintu nyine abantu bose bagati tujya mu nkarakora rero ngahano abahungu tugerageze kujya amahera avuye mu byo twakoze kuko kwamuvuga ngo ndagusaba 5,000 10,000 biratuma abantu bana kuri winikinebwe kubera gutoma ati muta we onkre ndagusavye ndondera akazi cyangwa basi ndagusavye umutawi n'uyu jingira aga project kajya hama umutenzo nagusubiza ubwa niteze imbere nta muntu ndisuri watamuniye kwima umutawi ufise ari inshuti cyangwa ari umuntu w'umugenzi mugiye ubona ko ikurakora umuhaye umugambi wunguka nuko rero ndabahora abajene mwese tugende ukibidukore twori inkwavu impene turime ubumegeri kira kitu turonka amahera nuko problem eka ndabashimiye cyane muri rusange shimire Jojo shimire na Audace twagane dusitari bike kubijanye na show ya Dadju uko byari byifashe uko byabandanije amakomantere abantu bagiye barabona ko bayivuze ko ndetse turayaga no kuntu twoshiremwe kuvugira ngo ivyo dukora biduhesha agaciro twonge tunaronke n'udufaranga dufasha kwibeshaho ndayibutse yuko ikiganiro muko murabona kuri Bishop TV ubunye tuvugana twicaye ahantu bita muri Gongo Bar akabare kari mwijabe neza na neza hepfo yo kuri Mukiza nkuvuga uri mu bwiza ibarabara gicenda ushitse aho rihurira na Avenue de l'Imprimerie yahora yitwa Avenue de la Mokera ucuraba haruguru gatoyi ucubona akabare kitwa Gongo Bar niho duhagaze niho twicaye muri kano kanya nuvugana akabare keza hasa neza imbere hanze hari akajardin kishobora kwicaramo kumva kutekanye ushobora gufata kumva ko ahantu hagigufunko gufatira akantu umva ko nawe byishimira ahantu heza utari ahandi ubwa ngo baramponyora cyangwa ivumbi riraza ni hafi y'ikaburimbi nta yasho nta vumbi ahantu hameze neza ni muri Gongo Bank nayo babwiye mwari kumwe nanje shashi romantique mu kiganiro musonze mumenyereye mugari ho bashasha bagize sabone imbere yo kubona Dadju kuri Bishop TV namwe ndabwiye ko nitwa shashi romantique dufise inyuma ya kamera hari umufotographe niho mu director novuga umuyobozi w'igisata cha photography novuga n'umuyobozi w'amasanamu muri Bishop TV bamwita Bikori umufotographe wacu ndayibutsa ko Bishop TV tubafasha kugira ngo tubafashe kumenyekanisha ibyo mukora haba impano haba ibikorwa bya misi yose dufise n'igisata cha photography videography dutanga amasanamu ndavuga mu manza zitandukanye ndayibutsa yuko twese ko turakora kugira ngo je nkore ntera imbere wowe dukurikirana mu vyikorakora utera imbere twese dukore duteye imbere maze duteze imbere igihugu n'imiryango murakoze cyane